Reka ndabaramutse ndabahe n'ikaze bakunzi ba Irembo Info, jewe ni Desire Kwizera. Usomye igitabo cyose cy'ibyakozwe n'intumwa ikorwa camwe mu yera kigaragara mu ishingiro rya mbere wa Puro rwose. Ukuye igikorwa camwe mu yera naco woba usigaranye muri ico gitabo. Niwe yashoboje abigishwa ba mbere guhindura isi. Yusomye mu byakozwe n'intumwa cya 17 ku murongo wa 6, ahantu hari ishengero ryagutse cyane usanga hari abigishwa ba Yesu bumvira kandi bagakoreshwa namwe mu yera. Ntibidutangaze ivyo mwe mu yera ashobora gukora mu misegonde 10 biruta ibikorwa mu nguvu zacu imyaka 10,000. Umukozi agira abigishwa ategerezwa gutahura ico ivyanditswe bivuga kuri mwe mu yera nico ashobora gukora mu bamwizera. Dusanga uturero tw'abizera batizwa muri mwe mu yera bakorera Imana mu bushobozi bw'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twize tugakurikiza izo nyigisho tuzoba duhiriwe kuko tuca tuba mu byo babayemwo tugafashwa cyane namwe mu yera. Naho hari abantu bavuga ko ivyo bitangaza vyaheranye n'intumwa za mbere, nta cyanditswe mbona, nta kahise canke icyumviro cyumvikana gishobora kuvyemeza. Ivyo byavuye kutizera. Abizera ico ijambo ry'Imana risezerana bazobona iyo migisha basezeraniwe. Nk'uko Abisirayeli batinjiye mu gihugu c'isezerano, abadashaka kwizera amasezerano y'Imana ntibazoshikira ivy'Imana yabateguriye. Wumva uhagaze he? Jewe mpagaze umugabane w'abizera. Umuntu wese yizera umwami Yesu aramaze kubona igikorwa camwe mu yera ubugingo bwiwe. Umuntu wiwe w'imbere canke impwemu yiwe iramaze kuvyarwa ubwa kabiri namwe mu yera. Yusomye muri Tito 3 ku murongo wa 5, kandi ubu mpwemu yera aba muri we. Raba mu Baroma 18 ku murongo w'9 n'icete ca mbere c'Abikorino 6 ku murongo wa 19 aramaze kuvyarwa namwe mu yera. Yosomye muri Yohana 3 ku murongo wa 5. Kubwo gutahura nabi abizera ingabire zamwe mu yera bagira ikosha yo kubwira abantu batavuga indimi nsha ngo ntibararonka mwe mu yera. Ariko uraba ivyanditswe ukaraba n'ingene bigenda mu buzima bwa misi yose usanga ikosha rigaragara. Hari abantu batizera ibikorwa vya mwe mu yera ariko bafise ibimenyetso vya mwe mu yera gusumba avuga ko bizera ibikorwa vya mwe mu yera. Aho bantu baboneka ko ivyamwa vya mwe mu yera bivugwa mu Bigalatiya 5 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23 badashobora kugira atari mwe mu yera ubwiwe ibikora muri bo. Umuntu avyawe na mwe mu yera nibisigura ko abamaze kubatizwa muri mwe mu yera. Twisunze iyo Bibiliya ivuga, kubyarwa na mwe mu yera no kubatizwa muri mwe mu yera biratandukanye. Reka turabe ivyo Yesu yavuze kuri mwe mu yera igihe yavugana na wa mugore adakijijwe bahuriye i Samariya. Iyo uba uzi ingabire y'Imana ukamenya no gusavye ngo mpa utwo kunwa wari we, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Unwa kuri ayo mazi wese, amazi yo kwiriba, azosubira kugira inyota. Ariko unwa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota ukundi gushitsa ibihe bidashira. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Evangelio tuyasanga muri Yohana 4 ku murongo w'10 no ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Turashobora kuvuga yuko imbizi y'amazi Yesu yari ko aravuga igereranwa namwe mu yera aba mu wizera wese. Mu butumwa bwiza bwa Yohana, Yesu yarasubiriye gukoresha iryo ryungane nyene amazi y'ubugingo, kandi nta nkeka yari ko avuga kuri mwe mu yera. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, nambara ufise inyota naze kuri jewe anwe. Uwunyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri mwe mu yera atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Ayo majambo tuyasanga muri Yohana 7 ku murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 39. Muri iryungane Yesu niyavuze ko inzuzi z'amazi y'ubugingo ziburuka muri we, ahubwo inzuzi z'amazi y'ubugingo zitemba ziva mu nda y'uwizera. Ibice bibiri bisa dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana byerekana neza cyane itandukaniro riri hagati yo kuvuka ubwa kabiri no kubatizwa muri mwe mu yera.
kuvuka ubwa kabiri bigirira inyungu uvuka ubwa kabiri, bimuha umunezero ibihe bidashira. Rero iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri aba afise muri we ikigega cy'ubugingo yahawe na Mpwemu Yera ari muri we. Ariko mubatizo wa Mpwemu Yera ni ku nyungu y'abandi, vyagenewe gukomeza abera no kubakorera mu bubasha bwa Mpwemu. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwimburuka ziva mu nda yiwe zizanira abandi imigisha y'Imana mu bubasha bwa Mpwemu Yera. Kugira tubashe gukorera abandi dukeneye imfashanyo iva kuri Mpwemu Yera. Atadufashije ntidushobora no kugira icyumviro cyo kugira abigishwa. Nico gituma Yesu yasezeranye abizera mu batizo wa Mpwemu Yera, niho abera bashobora gushikiriza amahanga ubutumwa bwiza. Yabwiye abigishwa biwe ati, umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Luka 24 ku murongo wa 49. Luka yanditse amajambo ya Yesu gukurikira: si vyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze, n'ubasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo gushingira na Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushika ku mpera no gushitsa ku mpera y'isi. Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'umunani. Yesu yabwiye abigishwa biwe ko bazova Yerusalemu igihe bambitswe ubushobozi buva mu ijuru. Yarazi ko atankomezi bazogira batararonka ubwo bubasha, ntibashobora gushitsa igikorwa bahamagariwe. Turabona yuko igihe babatijwe muri Mpwemu Yera niho Imana yatangura kubakoresha mu bushobozi mu gikorwa cyo gukwiza ubutumwa bwiza. Amamiliyoni y'abakristo bo mw'isi igihe babatijwe muri Mpwemu Yera niho bagendera mu nkomezi nshasha, cyane cyane igihe cyo gushinga intahe wadakijijwe. Niyo amajambo yabo atangura kwemeza abantu bashobora kuvuga imirongo batari bacibuka. Abandi bagatahura imihamagaro n'ingabire zabo, bagakora ibikorwa bitandukanye harimwo no kuvuga ubutumwa bwiza. Abandi basanga Imana iriko irabakoresha mu bikorwa byinshi n'ingabire za Mpwemu Yera. Ico gikorwa cabo kiboneka muri Bibiliya yose. Abahakana ivyo bikorwa ntibashobora kubeshera Bibiliya, ni abagarariji. Twebwe twigira kuri Kristo ibintu bitandukanye harimwo no gukorana na Mpwemu Yera. Yashizwe mu nda ya Mariya mu bubasha bwa Mpwemu Yera. Raba Matayo igice ca mbere ku murongo wa 20. Ariko naho yavyawe na Mpwemu Yera, yarabatijwe na Mpwemu Yera imbere yo gutangura igikorwa ciwe ku mugaragaro. Soma Matayo 3 ku murongo wa 16. Nimba Yesu yarabatijwe na Mpwemu Yera ngo ashobore gukora, nitwe tudakeneye kubatizwa na Mpwemu Yera? Igihe wizera abatijwe muri Mpwemu Yera aravuga mu ndimi nsha canke indimi zitamenyekana. Hari ivyanditswe vyinshi bishigikiye iyi nyigisho, reka tuvyihweze. Ubwa mbere atarurizwa mu ijuru, Yesu yavuze ko kimwe mu bimenyetso bizokurikira abizera ari ukuvuga mu zindi ndimi. Mugende muje mu bihugu vyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha. Mariko 16 ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Hari abadondora Bibiliya bavuga yuko iyi mirongo idakwiye kuba muri Bibiliya kuko itari mu nyandiko zose za kera. Inyandiko za kera zirimwo ivyo vyanditswe, kandi abadondora Bibiliya benshi bavuga icongereza bashigikira ico ciyumviro cyo kuyikuramwo. Inyigisho ya Yesu dusanga muri iyo mirongo ihuriza hamwe n'ivyishengero rya mbere ryagenderamwo nk'uko tubibona mu vyakozwe n'intumwa. Hari uturorero 5 mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa aho abizera babatijwe muri Mpwemu Yera. Reka turabe utwo 5. Igihe tukiri ngaho tubandanye twibaza ibibazo bibiri bikurikira: mbega kubatizwa muri Mpwemu Yera byitangirwa no gukizwa? Mbega ababatijwe baravuze mu ndimi nsha? Ibi biradufasha gutahura ubugombe
bw'Imana kubizera bose. Akarorero ka mbere dusanga mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 2, igihe bamwe 120 babatizwa muri mpwemu yera ku munsi wa Pentecote. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bari bicayemwo. Habonekera ibirimi byigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mwumwe wese. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi nkuko mpwemu abahaye kuzivuga. Mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Bamwe 120 bari bakijijwe imbere yuko ivyo biba, bisigura yuko babatijwe muri mpwemu yera bamaze gukizwa. Ntivyari gushoboka hamwe n'ivyo ko baronka batizwa mpwemu yera imbere y'ico gihe, uko mpwemu yera atari bwahabwe ishengero. Biragaragara ikimenyetso caranze uyu mubatizo ko ari kuvuga izindi ndimi. Akarorero kagira 2 kabizera babatijwe muri mpwemu yera tugasanga mu Vyakozwe n'Intumwa igice 8, igihe Filipo yaje mu gisagara ca Samariya avuga ubutumwa, ariko bizeye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo barabatizwa, abagabo n'abagore. Maze intumwa ziri Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana, n'abamanutseyo barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera. Uko mpwemu atari bwamanuke aja no kuri umwe muri bo, bari babatijwe gusa mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo. Mu Vyakozwe n'Intumwa 8 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Abakristo b'i Samariya babatijwe muri mpwemu yera bamaze gukizwa. Bibiliya iravuga neza yuko Petero na Yohana batarashika, abasamariya bari bamaze kwakira ijambo ry'Imana, kwizera ubutumwa bwiza no kubatizwa mu mazi. Ariko Petero na Yohana baramanutse baja kubasengera. Ivyanditswe bivuga ngo bagiyeyo kugira ngo babasengere bahabwe mpwemu yera. Hari ikindi bisobanura kuruta ngaho. Mbega abizera b'i Samariya baravuze mu ndimi nsha igihe babatizwa muri mpwemu yera? Bibiliya ntavyivuga, ariko ivuga yuko hari ikintu gitangaje cyahabaye. Igihe uwitwa Simoni yabona ibikoretse igihe Petero na Yohana barambika ibiganza ku bakristo b'i Samariya, yaragerageje gutanga amafaranga agure ubwo bushobozi bwo gutanga mpwemu yera, maze babarambika ku ibiganza bahabwa mpwemu yera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitswe kw'ibiganza n'intumwa bahabwa mpwemu yera, azizanira amahera ati nanje nimumpe ubwo bushobozi kugira ngo nzorambika kw'ibiganza azohabwe mpwemu yera. Somwe majambo muri Vyakozwe n'Intumwa 8:17 kugeza ku murongo wa 19. Mbega Simoni yabonye iki camukweze gushikaho agomba gutanga amahera? Yaramaze kubona ibitangaza bitari bike, nk'abantu bakizwa abadayimoni n'ibimuga bimuguruka no gukira mu buryo bw'ibitangaza. Yosomye mu Vyakozwe n'Intumwa 8 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'7. We ubwiwe niho yarakiva mu bintazi by'ubupfumu yikwegera kw'abantu i Samariya. Yosomye mu Vyakozwe n'Intumwa 8 ku murongo w'9 kugeza ku murongo w'10. Ko bimeze gutyo bisigura ko yabonye igihe Petero na Yohana basenze hari ikintu cyakoretse, no dushobora kubivuga n'ubushobozi bw'Imana. Turashobora kuvuga yuko yabonye ivyamwa bikoreka igihe abakristo babatijwe muri mpwemu yera, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ivyakozwe n'Intumwa. Yumvise no kubona bavuga mu zindi ndimi. Umuntu wa gatatu tubona mu Vyakozwe n'Intumwa yahawe umubatizo wa mpwemu yera ni Sauli w'i Taruso, tuzi ku izina rya Paulo. Yakirijwe mu nzira ije Damasiko, mbere niho yakubitiwe uruhumyi iminsi 3. Amaze gukizwa, umuntu yitwa Ananiya yarungitswe n'Imana kuri we. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambira kw'ibiganza, aramubwira ati Sauli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira, wazananye ngo uhumuke wuzure mpwemu yera. Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi bimuva ku maso, arahumuka ava hasi arabatizwa. Mu Vyakozwe n'Intumwa 9 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Sinkekeranya yuko
Sawuli yavutse ubwa kabiri Ananiya ataramushikira. Yarizeye umwami Yesu akiri ku nzira ija i Damasiko, kandi yaciye yubaha amategeko y'umwami wiwe. Vyongeye igihe Ananiya yahuye na Paulo ubwa mbere, yamwise Sawuli mwene data. Menya ko Ananiya yabwiye Sawuli yuko azanwe no kumusubiza ukubona kw'amaso yiwe hamwe no kumwuzuza mpwemu yera. Rero Sawuli yujujwe canke yabatijwe muri mpwemu yera amaze iminsi 3 akijijwe. Ivyanditswe nivyerekana ko Sawuli yaciye abatizwa muri mpwemu yera, ariko bitegerezwa kuba vyarashitse inyuma yo gusengerwa na Ananiya. Nankeka ko Paulo yavuga mu zindi ndimi ku rwego runaka, kubera ko yivugiye ubwiwe mu cete ca mbere c'Abikorinto gice 14 ku murongo wa 18 ati nshimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ahagira kane havugwa yuko abizera abatijwe muri mpwemu yera tuwasanga mu vyakozwe n'intumwa gice c'10. Intumwa Petero yabwiwe n'Imana kuja kuvuga ubutumwa i Kaisariya mu nzu ya Korneliyo. Petero amaze guhishura yuko agakiza akaronkeka mu kwizera Yesu, abanyamahanga bari ngaho bamwumviriza baravyakira mu kwizera, maze mpwemu yera abazako. Petero akivuga ayo majambo, mpwemu yera aramanuka aza kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye mu bakebwe barumirwa. Abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basuswe kw'ingabire ariyo mpwemu yera, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati, mbega hari ushobora kwima amazi abahawe mpwemu yera nkatwe ngo ntitubatizwe? Avuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Byakoze n'intumwa gice 10 ku murongo wa 44 kugeza ku murongo wa 48 kuri A. Ngaho menga abari mu nzu ya Korneliyo aribo babaye abanyamahanga ba mbere bizera Yesu Kristo, bavutse ubwa kabiri baca batizwa muri mpwemu yera buno nyene. Twihweje ivyanditswe bikikuje uyo murongo hamwe n'igihe barimwo muri kahise, turatahura icyatumye Imana itarindira ko Petero n'abari bamuherekeje barinda kurambika ibiganza ku inzu ya Korneliyo kugira ngo bahabwe mpwemu yera. Petero n'abandi bayuda bari bafise ingorane zo kwemera ko abanyamahanga bashobora gukizwa canke ngo bahabwe ingabire ya mpwemu yera. Birashoboka ko batari no gusengera ab'inzu ya Korneliyo ngo bahabwe umubatizo wa mpwemu yera, ni Imana yavyikorera mu bubasha bwayo. Imana yariko yigisha Petero n'abamuherekeje kuvyerekeye ubuntu bw'Imana butangaje ku banyamahanga. Ni igiki cemeje Petero n'abamuherekeje ko ab'inzu ya Korneliyo bahawe mpwemu yera? Luka yanditse ati, kuko bumvise bavuga izindi ndimi. Vyakoze n'intumwa igice 10 ku murongo wa 46 Petero yavuze ko abo bahawe mpwemu yera nka bamwe 120 ku munsi wa Pentekote. Yosomye mu Vyakoze n'intumwa nyene igice 10 ku murongo wa 47. Aha gatanu havuga kubizera babatijwe muri mpwemu yera, tuhasanga mu Vyakozwe n'intumwa igice 19 igihe yagendagenda muri Efeso. Intumwa Paulo ihura na bamwe mu bigishwa, arabaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Paulo, umuntu yanditse ivyete vyinshi byo mu isezerano rishasha, yizera yuko umuntu ashobora kwizera Yesu ariko ntabe araronka umubatizo wa mpwemu yera. Ahandi ho ntiyari kurinda kubabaza ikibazo nk'ico. Abo bantu bishuye bavuga yuko batarigera bumva uwitwa mpwemu yera, kanatsinda bari barumvise ivyo kuza kwa Mesiya nk'uko Yohana yabivuga, nawe yabatije. Paulo yaciye abatiza mu mazi ugira, kandi niho rero babatizwa Rukristo. Niho rero Paulo yabarambira kw'ibiganza kugira ngo bahabwe mpwemu yera. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambira kw'ibiganza, mpwemu yera abaza bavugishwa n'Imana. Abo bose barabagabo nk'12. Yosome mu Vyakozwe n'intumwa igice 19 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'7. Ubugira kandi biragaragara yuko umubatizo wa mpwemu yera ukurikira ukuvuka ubwa kabiri.
tutarinze no kuraba yuko abo bagabo 12 bari bizeye canke batizera igihe bahura na Paulo, kandi ikimenyetso cy'umubatizo wabo muri mpwemu yera cyabaye kuvuga mu ndimi nsha. Reka dusuzume twaturero dutanu. Tune muri two twerekana yuko umubatizo wa mpwemu yera uza umuntu amaze gukizwa. Dutatu muri two ivyanditswe byerekana yuko abantu bavuze mu zindi ndimi igihe baronse umubatizo wa mpwemu yera. Igihe Paulo yahura na Ananiya, umubatizo wiwe muri mpwemu yera ntuvugwa neza, ariko turazi yuko yavuga mu ndimi zitamenyekana. Ako ni akarorero ka kane. Mu karorero gasigaye hari ikintu kidasanzwe cyashitse igihe abizera b'i Samariya bahabwa mpwemu yera, kubera yuko Simoni yagerageje kugura ubushobozi bwo gutanga mpwemu yera. Rero biragaragara mu ishengero rya mbere abizera bavutse ubwa kabiri baronka ubuzima bushasha mu kubatizwa muri mpwemu yera, kandi iyo babatijwe baravuga mu ndimi nsha. Ibi ntibishobora kudutangaza kuko Yesu yavuze ko abazokwizera izina ryiwe bazovuga indimi nsha. Turafise ivyo tuma tugira incamake rivuga yuko amaze kuvuka ubwa kabiri wese ategerezwa kugendera mu nkomezi za mpwemu yera, niko kubatizwa muri mpwemu yera. Bitaye ko uwizera wese ategerezwa kwitega kuvuga indimi nsha igihe yakiriye mubatizo wa mpwemu yera. Nk'izindi ngabire zose z'Imana, mpwemu yera aronkeka mu kwizera. Raba Bigalatiya 3:5. Kugira ngo agire ukwizera gutuma bikoreka, uwizera ategerezwa kumenya neza ko ari ubwome bw'Imana ko aronka mubatizo wa mpwemu yera. Niyijijanye imitima canke agakekeranya ntaco azoronka. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'indwi. Nta mukristo n'umwe afise imvo zotuma atemera yuko Imana ishaka ko ahabwa mubatizo wa mpwemu yera, uko Yesu yerekanye ubugombe bw'Imana mu kuvuga ati, none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha mpwemu yera abamusavye? Luka igice mbere ku murongo wa 13. Iyo sezerano riva mu kanwa ka Yesu ritegerezwa kwemeza umwana w'Imana wese yuko ari ubugombe bw'Imana kubatizwa muri mpwemu yera. Uyu murongo nyene ushigikira icyumviro kivuga yuko umuntu abatizwa muri mpwemu yera amaze kuvuka ubwa kabiri, kuko ngaha Yesu asezeranye abana b'Imana abafise Imana nka se wo mu ijuru ko data azobaha mpwemu yera niba bamusaba. Biragaragara iyo mpwemu yera aba atuvyara ubwa kabiri gusa igihe dukijijwe, iyo sezerano rya Yesu nta kamaro ryari kuba rigifise. Si nk'abiga ivy'Imana bamwe Yesu abona yuko bibereye cyane ko umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri asaba Imana kumuha mpwemu yera. Dufatiye kuri Yesu hari ibintu bibiri gusa ushaka guhabwa mpwemu yera asabwa. Ica mbere, Imana itegerezwa kuba so, kandi ni kwitegerezwa kwitwa igihe uvutse ubwa kabiri. Ica kabiri, utegerezwa kumusaba mpwemu yera. Naho kwakira mpwemu yera biciye mu kurambirwa kw'ibiganza vyemewe n'ivyakozwe n'intumwa, igice ca 8 ku murongo wa 17 n'igice ca 19 kugeza ku murongo wa 6. Menya ko atari yo nzira yonyene umukristo wese arashobora guhabwa mpwemu yera igihe yisengera ubwiwe, keneye gusaba kwakira mu kwizera no gutangura kuvuga izindi ndimi nkuko mpwemu yera amushoboje. Hari abantu batinya gusaba mpwemu yera, biyumvira yuko bashobora kuba bugururiye abadayimoni umuryango muri bo. Hamwe n'ivyo, ico cyumviro n'ufatiro gifise. Yesu yaradusezeraniye, kandi ninde muri mwebwe umuvyeyi umwana wiwe yo musaba umutsima akamuha ibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka, canke yo musaba irigi akamuha sikoropiyo? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose wa mpwemu yera aba mumusavye? Iyo dusaba guhabwa mpwemu yera, Imana iduha mpwemu yera, kandi ntidukwiye kugira ubwoba ngo twohava duhabwa ico tutasavye. Hari abandi bagira impungenge ngo bohava bavugisha ururimi rw'ivyumviro vyabo rutari rwo
bahawe na mpwemu yera. Ugerageje kwivugisha ururimi rutamenyekana uzosanga bidashoboka. Tahura yuko igihe wifuza kuvuga izindi ndimi utegereza kubumbura akanwa, ururimi rugasohora amajambo. Mpwemu yera ntashobora kuvuga mu kibanza cawe. Ico akora aragushoboza gusa, ni umufasha wacu, siwe akora. Utegerezwa kuvuga nk'uko Bibiliya ivyigisha. Bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi nk'uko mpwemu yera abahaye kuzivuga. Ibyakozwe n'intumwa 2:4. Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi. Ibyakozwe n'intumwa 19:6. Uwizera amaze gusaba ingabire ya mpwemu yera ategerezwa kwizera no kwitega kuvuga izindi ndimi, kuko mpwemu yera yakirwa mu kwizera. Nk'uko Paulo abivuga, igihe uwizera asenga mu ndimi zitamenyekana, ubwenge bwiwe sibwo busenga, ahubwo ni mpwemu yiwe. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, mpwemu yanje irasenga, ariko ubwenge bwanje buragumbaha. Nuko ngirente nzosengesha impwemu yanje, ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Nzoririmbisha impwemu yanje, ariko kandi nzoririmbisha n'ubwenge. Paulo yavuze ko iyo asenga mu rurimi rutamenyekana, ubwenge bwiwe bugumbaha. Bisigura yuko ubwenge bwiwe butagiramwo umugabane, kandi ntatahura ivyo asenga muri urwo rurimi rutamenyekana. Ahubwo rero hako asenga mu rurimi rutamenyekana igihe cyose kandi adatahura ivyo asenga, Paulo yarafata akanya ko gusenga mu rurimi rwiwe. Yarafata akanya ko kuririmba mu ndimi hamwe n'akanya ko kuririmba mu rurimi rwiwe. Yaha ikibanza ubwo buryo bwomi bwo gusenga, kandi tubikurikije twoba turabanyabwenge. Menya kandi ko Paulo yavuga mu rurimi rutamenyekana canke mu rurimi rwiwe uko avyishakiye. Aravuga ati, nzosengesha impwemu yanje, ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Abanegura bavuga yuko yaba kuvuga ururimi rutamenyekana ari ingabire iva kuri mpwemu yera, umuntu yari gushobora kwiganza uko koba ari ukuganza Imana. Ariko ico cyumviro ntaho gifatiye. Indimi zitamenyekana zavugwa kera nizivugwa ubu byashe kuganzwa n'abantu, kuko Imana ariko yateguye ko biba. Mbega abo banegura barashobora kuvuga yuko amaboko bafise atari gwabo, kubera yuko bayaganza, kandi kuganza ico Imana iguhaye ari kuganza Imana. Umaze kubatizwa muri mpwemu yera, urashobora gusuzuma ubwawe yuko indimi zitamenyekana uvuga ziva mu mpwemu yawe canke mu bwenge bwawe. Fata nkama igituma ngenderwako catumwe Imana iguha umubatizo wa mpwemu yera, no kugushoboza kuba icabona ciwe biciye mu kugaragaza icamwa n'ingabire za mpwemu yera. Raba cire cyane cy'Abikorinto 12:4 kugeza ku 11, na Bigalatiya 5:22-23. Mu kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu no kwerekana urukundo rwiwe, umunezero n'amahoro mu isi, hamwe no kugaragaza ingabire za mpwemu yera zidasanzwe, Imana izogukoresha kuzana abandi kuri yo. Ubasha bwo kuvuga izindi ndimi ni imwe mu nzuzi z'ubugingo zitegerezwa gutemba ziva muri twebwe. Kandi wibuke yuko Imana yaduhaye mpwemu yera adushoboza gushikira amabanga yose yo kw'isi n'ubutumwa bwiza. Raba mu byakozwe n'intumwa 1:8. Igihe tuvuga mu zindimi dutegerezwa kumenya yuko ururimi dukoresha rushobora kuba rumwe mu ndimi zivugwa mu bwoko canke igihugu runaka cyo kw'isi. Igihe cyose dusenga mu zindimi dutegerezwa kwibuka ko Imana ishaka yuko abantu bose bo kw'isi bumva ivya Yesu. Dutegerezwa kubaza Imana ingene igomba ko dushitsa itegeko rikuru rya Yesu. Kuvuga mu ndimi nsha ni igikorwa dutegerezwa kugira igihe cyose bidushobokera. Paulo nk'inkomezi zo mu mpwemu yanditse ati, nshimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Yandikiye amajambo ishengero ryavugishwa cyane mu ndimi zitamenyekana, kenshi mu mwanya utariwo. Nuko ategerezwa kuba yaravuga cyane mu zindimi kuruta
uko abandi babigira. Paulo yarigishije kandi yuko kuvuga mu ndimi zitamenyekana byubaka uwizera. Soma mu cite cya mbere cy'Abikorinto 14:4. Bisigura ko twubakwa mu mpwemu. Gusenga mu zindi ndimi turashobora mu buryo bumwe kutabitahura, ariko bikomeza umuntu wacu w'imbere. Kuvuga mu zindi ndimi bituzanira ibikenewe kugira ngo ubugingo bw'uwizera bukomezwe ku munsi atari mu kuzuzwa rimwe gusa mpwemu yera. Umaze kubatizwa muri mpwemu yera, ndagutera intege zo kugira akanya buri munsi ko gusenga Imana muri urwo rurimi rwawe rushasha. Bizokwagura no gukuza cyane ubugingo bwawe bwo mu mpwemu. Mbega turashobora kuvuga twemeza yuko abizera bataravuga mu zindi ndimi batarabatizwa muri mpwemu yera? Jewe ubwanje siko ndayibona. Sishobora kuvuga hamwe n'ivyo ko umuntu yasavye kubatizwa muri mpwemu yera ariko ataravuga mu ndimi nsha ko atarabatizwa muri mpwemu yera, kubera yuko umubatizwa mpwemu yera uronkeka mu kwizera. Ahubwo ndonsa akaryo ko kuvugana n'uwizera yasavye kubatizwa muri mpwemu yera gushika ubu ataravuga mu rurimi rutamenyekana, ndamwereka ingene Paulo yavuze ko ganza ukuvuga kwiwe mu zindi ndimi. Nka Paulo ndashobora kuvuga mu ndimi igihe cyose ndavyishakiye. Rero ndashobora no gufata ingingo ndavyishakiye kutazokwigera mvuga izindi ndimi. Ko bimeze gutyo rero ndashaka kuvuga narabatijwe muri mpwemu yera ariko sinigere mvuga ururimi rutamenyekana kuko nashaka kuvuga nk'uko mpwemu yera ashoboza. Bugira kandi igihe ndonse akaryo kuvuga n'uwizera yasabye kubatizwa muri mpwemu yera gushika n'ubu ataravuga izindi ndimi zitamenyekana, sishobora kumubwira kandi nta n'ivyo nizera yuko azoba atarabatizwa muri mpwemu yera. Ndamusobanurira ingene kuvuga izindi ndimi n'igikorwa cya mpwemu yera ashobora gukora tutishakiye.